RPA turi kwa 18 ndamukiza mwaka 2019 nshuti bakunze ba RPA mwaramutse musange kaze muri no ncamake y'amakuru mu Kirundi turiko turabategurira mu gisata cyo kumisha amakuru Burundi buri mu kibanza c'159 ku bihugu 180 mu vyerekeye ukubahiriza uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu cegeranyo casohowe n'ishira hamwe y'amenyesha amakuru batagira imbibe RCF kuri no wa kane leta y'u Burundi yagirizwa kuzivya abayikebura mu kugara ibinyamakuru ijwi rya Amerika na BBC iradio y'abongereza naho atamenyesha amakuru yishwe canke ngo apfungwe ryashoboye kumenya mu mwaka wa 2018 icyo shira hamwe RCF limenyesha ko abamenyesha amakuru mu Burundi bakorana ubwoba bakanatinya gushikiriza inkuru zimwe mu gisata c'umutekano abanyagihugu mu ntara ya Bururi barateye umutima uhagaze n'ibimyemerezo ya gisirikare iriko irahabwa imbonera kure ku musozi Kibimbi wo muri yo ntara ya Bururi abanyagihugu begereye kuri uwo musozi bavuga ko ico gikorwa gishigikiwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ivyo akabivuga bafatiye ku birindiro by'abasirikare byashizwe aho ariko habera iyo myimenyerezo ya gisirikare muri janye n'agati y'akazi na muntu naho abanywanyi umugambwe SNL bo muri zone Gatsinda commune Mwomba intara ya Ngozi baragaritswe umutima bitotezwa badasiba kugirirwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ni mu gihe gwaruka rw'imbonera kure rurara rakizura imihana yabo amasaha y'ijoro zitwaje n'ibirwanisho mu gisata c'impunzi naho impunzi z'abarundi bari mu ikambi yanduta batotezwa n'igipolisi ca Tanzania kenshi bagatwagwa mu masaha y'ijoro hari na bamwe muri izo mpunzi kandi bahava bagagandagurwa abandi nabo bagakomereka bikomeye aho bigeze izo mpunzi zisaba kuronswa ikindi gihugu co zakira kikaziha indaro rino ngacuti bakunzi ba RPA incamake y'amakuru mu Kirundi garukiye mu kanya ide incamake y'amakuru mu rurimi rw'Ifaransa na mugenzi wanje Ines Kakiza mwaramuteneza. Merci Hermès Nibandetse pour cette présentation du flash d'information en langue nationale. Bonjour et bienvenue à cette présentation du flash en langue française. Commençons par la page média. Le Burundi toujours 159e comme l'année dernière dans le classement mondial de la liberté de la presse sorti ce jeudi par Reporters sans frontières. Dans ce classement qui concerne 180 pays, la RSF accuse le gouvernement burundais d'avoir empêché la diffusion de l'information critique en suspendant la VOA et la BBC, même si RSF n'a pas enregistré de journalistes tués ou emprisonnés au cours de l'année 2018, la peur, la résignation et l'autocensure ont largement gagné les rédactions Burundi selon cette organisation. Et dans la rubrique sécurité, les habitants de la province Bururi inquiets pour leur sécurité suite aux entraînements paramilitaires dispensés aux Imbonerakure sur la colline Kibimbi. La population proche de cet endroit se dit effrayée par le fait que cette zone est sécurisée par des militaires, ce qui ne laisse aucun doute sur l'implication du pouvoir en place. Et les militants du parti CNL de la zone Gatsinda, commune Mwomba en province Ngozi, se disent consternés par la persécution dont ils font objet de la part du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Depuis un certain temps, des jeunes d'Imbonerakure affiliés aux 10 partis ne cessent de faire des navettes et des rondes nocturnes tout autour des maisons de ses opposants armés de fusils. Et enfin, les réfugiés burundais du camp d'Onduta, torturés par la police tanzanienne, sont généralement arrêtés la nuit. Les uns sont par la suite tués, d'autres blessés grièvement. Aujourd'hui, ces réfugiés demandent d'être transférés dans un autre pays. Point final à ce flash d'information. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve à 18h45 pour l'intégralité du magazine Humura Burundi.